Ishure ry'ubuzima bisa nkaho ari imwe mu ntambwe zigize ubuzima bw'umuntu kugira ngo bikunde uwo muntu azobe wagomba kuba we muri ubu buzima tubayeho kuri iyi si. Ariko gusa nubwo ari ngombwa kugira ngo ugire ishure ry'ubuzima mu buzima bwawe, hari igihe rimwe na rimwe iryo shure ry'ubuzima bivanye n'iryo waciyemwo bituma iryo shure ry'ubuzima rigusigira inkovu ku mutima canke rikagusigira amabavu mu biganza. Gusa kubera ko ibihe bikomeye ari byo birema intwari, hariho bamwe bemereza guhatiriza kugezaho ubuzima banyuzemwo bushaririye, bagerageza uko bashoboye kose bakabuvunjamwo ibizobatunga muri ubu buzima. Umwe rero mu baciye muri iyo nzira y'ububabare budasanzwe ari naryo shure ry'ubuzima natanguye nkubwira, ni umukobwa w'umurundikazi kandi akiri muto yitwa Ishimwe Marie Kentia, ariko yamenyekanye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nka Queen Keke. Hello my people. Wengi wenu mmeniuliza ati Keke, kwani wapi ile video yako ya story of my life? Imagine TikTok ilitoa hiyo video by mistake. Nikapil but hawajarudisha. Uyu mukobwa nkubwira nubwo akiri muto yaremeye aca mu buzima bushaririye, ahekenya nka wundi ahekenya umubirizi bidakunda kwamira kugeza habaye intwari y'umuryango. Gusa ariko ntivyahereye ngaha, kubera ko usivye igihugu avukamwo n'intara avukamwo baramuzi. Aha ni mu gihe uyu mukobwa yari karavuga mama wiwe mu buryo bwumvikana, avuga ko mama wiwe atari umuntu asanzwe, ahubwo nyabona ngo yambaye umwambaro w'ubutwari kugira ngo bikunde uwo Ishimwe Marie Kentia azovemwo umuntu muzima ubu tubona uyu munsi. Uwo Marie Kentia ndakubwira yari karasubiramwo inkuru y'ubuto bwiwe, avuga yuko yisanze atagira papa wiwe akarigwa na mama wiwe gusa, nkuko nabikubwiye ko nyina wiwe amufata nk'intwari yiwe. Ari naho uwo mukobwa akiri muto adatinya kuvuga yuko inzira y'umusaraba wiwe yatanguye akivuka. Aha ngo yavuse asanga se wiwe yamuvyaye we yarabaye ikigwari cyagwabiye gufata inshingano, ngo ahubwo nyabona yihebera abandi bagore, mu gihe nyina wa Marie Kentia yamuravye nk'ikimbwi haze kandi ari we yamuvyariye imfura. Ibi rero nivyo vyatumye urugendo rw'uwo mukobwa nabwo rutamera nk'ugoroshe, kubera yuko nyina wiwe yagiye kurongorwa kundi mugabo, hanyuma uwo mugabo nawe ntiyamukunda. Ibi ni navyo vyatumye amahirwe amusekera, hanyuma aza kubona umuntu amutora aramutunga, amwitungira nk'umwana wiwe. Ari nayo mpamvu iyo ariko aratanga interview ziwe uzokumva kenshi ashimira uwo mumama. Baada ya kuzurura mtaani kwa zaidi ya masaa 4, nikapatana na msamaria mwema. Nikamuelezea shida zangu, akanihurumia na kunipeleka kwake. Akanilipia karo ya shule yenye ilikuwa imebaki, akanichukua kama mtoto wake na kunyonyesha mapenzi ambayo sikuwahi pata kutoka wazazi wangu. Alikuwa anaitwa Mama Esther. Mungu akubariki na kuzidisha miaka mingi pamoja na watoto wako. Nilimaliza somo langu baada ya miaka 3. Aha rero niho amahirwe yamusekeye, hanyuma agahura n'abo mama nakubwira. Imana iramufasha arangirizaho amashuri yisumbuye, ari nabwo yigiriye inama yo kugenda gusha mu mahanga, hanyuma agenda mu gihugu ca Kenya. Ariko iyo ariko aravuga iyi nkuru n'ukuntu yagiye, avuga ko atarazi neza ahantu agiye kubera ko ngo ntawari yamuhamagaye. Ariko gusa kubw'amahirwe amaze kugera muri Nairobi w'ico gihugu ca Kenya, yaronse umuntu amutora aramufasha amuronderera n'akazi. Akazi ngo yashitse akora ubwa mbere na mbere nako ntikari koroshe kandi kari gaciriritse. Avuga ko yashitse akora akazi ko koza mu mitwe y'abantu hahandi muri salon de coiffure, akaboza iyo bahejeje kwimosha. Gusa ngo nubwo akazi yakaronse kandi yaragakeneye, ariko nako ngo karimwe intambamye nyinshi, kubera ko ngo uko yakora akazi niko nabakoresha biwe bifuza ko baryamana. Ariko gusa nkuko nakubwiye yuko umuntu rimwe na rimwe inzira z'umusaraba acamwe arizo zimukomeza, nawe ngo yarazi cyamuzanye hanyuma akavyanka. Gusa ngo uko yavyanka nawe niko yababuza akazi bakamwirukana. Ariko aravuga inkuru yiwe, avuga yuko muri uku gukora muri salon de coiffure yakoze muri salon de coiffure zirenga 4 baguma bamwirukana, kugezaho nawe yumva ko aruhijwe n'ubuzima. Gusa ariko nubwo byari bimeze gutyo, umunsi umwe ngo umuntu naho kija, kubera ko yagiye guhura n'umuntu umwe mu bari bakomeye cyane bakoresha imbuga ngurukana bumenyi muri iki gihugu ca Kenya. Uyu akaba ari uwitwa Smile Prince. Uyu muhungu ni icyamamare cyane mu gihugu ca Kenya kuko asanzwe azwi cyane ku mbuga nka TikTok, Facebook. Ico gihe rero ngo amahirwe yarabikoze ari ahantu bita Isri. Uwo Smile Prince yinjira mu isaro yiwabo kwimosha, ariko kubera ko Keke nawe yaramuzi, ico gihe Queen Keke ngo yamurindiranye igishika kugira bamuheze kumumwa, hanyuma bari bamwoza. Ico gihe ariko aramwoza yamubwiye ko amuzi kandi amukunda cyane ku mbuga ziwe amukurikirana, nuko amubwira ko nawe yokwifuza kuba gutyo. Umungu nawe yiyemeza kuzomufasha kugerageze mu gasongero, nawe akaba umwe mu bazwi ku mbuga ngurukana bumenyi. Harakati ya kutafuta kazi nilipatana na Smile Prince hapa Nairobi. Smile ni aje? Poa sana Keke. Nikamuelezea historia yangu, jinsi nilifika huku Kenya na yeyote ambayo nilipitia. Akapromise atanisaidia na kunipea platform ili nijiendeleze kimaisha.
kwa sababu historia yetu ilikuwa inafanana. Alinichukua kama sister yake mdogo na kunikuza kitalanta. Ari nako vyaje kugenda uyu munsi akaba afise abantu benshi bamukurikirana. Ku vy'ukuri ubu yarabaye icyamamare gitwa Queen Keke. Ubu afise abantu benshi bamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko nko ku rubuga rwa TikTok afise abantu bamukurikirana barenga miliyoni 3, nayo kuri Facebook afise abamukurikirana barenga 990. Nubwo vyagenze gutya, aba haragezaho binjira mu rukundo nubwo batava mu gihugu kimwe, kandi urukundo rwabo abantu baragwishimiye kubera ko Queen Keke na Smile Prince ngo baraganiriye basanga inkuru zabo zirahuye, niko kwiyemeza kuja mu rukundo bavyerekana abavyeyi ku mpande zose. Ariko rero nkuko vyama mu makupure yose yo kwisi, nabo baragezaho batumvikana neza ku buryo bwuko uyu munsi batameranye neza, ahubwo hariho bamwe bavuga yuko bashobora kuba baranahebanye burundu. Gusa nubwo baba bahebanye canke bagikundana, ivyo ntibikuyeho ko Queen Keke uba ari cyamamare azwi cyane mu karere k'Uburasirazuba, ariko cyane mu gihugu ca Kenya, Uburundi, Tanzania, Uganda hamwe n'u Rwanda. Uko ndabikubwira kose nuvyemere kuko uyu munsi yarabaye icyamamare ushima ubu abantu baramuzi, ari nayo mpamvu adashobora kubura uko atunga umuryango wiwe akanitaho na bene wabo. Mama wiwe yahavuye avyara kuwundi mugabo. Ku vy'ukuri ubuzima bwarahindutse si nka kera pe, nubwo hari abamubwira ko yataye imico y'ikirundi kubera uburyo asigaye yitwaramo. Ndavuga mu myambarire, ukwitwara, ukuvuga, eka n'ivyo akora. Uko bigenda kose vyaramuhinduriye ubuzima. None uyu mukobwa twahere tuvuga kare hose yabaye icitegererezo mu karere k'Uburasirazuba, yavuye kure akanwa kuri wa mubirizi nakubwiye akanawekenya, ariko akasigwa ruko asitse mu gasongero ko kuba icyamamare ku mbuga nka TikTok na Facebook hamwe na Instagram. Ku vy'ukuri ni muntu ki? Yavukiye hehe mbega mu Burundi? Yakuriye hehe? Yize he? Vyagenze gute ngo yisanga ari muri Kenya hanyuma kandi akisanga ari icyamamare bigeze ngaha? Aha ni kuri Mahango TV wahageze. Ndakwibutsa ubanze ukore subscribe kugira ngo tugendane muri iki kiganiro, ariko nawe watanze intererano yawe ndagwaye ikaze. Ku vy'ukuri wumvise ibizazane vy'inzira y'umusaraba vyuzuye mu nzira y'uwo mukobwa, ntiwo kwibaza ko uyu mukobwa yari afise amahirwe make yo kuzoramira ivyiza bivuye mu bwamamare. Uyu munsi ariwe cyamamare turiko turakora kuri iyi nkuru, atakubesha birimwo kandi atano guca ku ruhande. Uyu niwe mukobwa w'umurundi kazi ashobora kuba ari mu bambere bakurikirwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ndavuga Facebook na TikTok na Instagram. Mu bakobwa bose Uburundi bumaze kwibaruka. Gusa rero kubera b'Abafaransa bawuciye ngo ushaka gusimba neza abanza gusubira inyuma, reka natwe tubanze dusubira inyuma mu mateka y'iki cyamamare ariwe Queen Keke canke Ishimwe Marie Kentia, tumenye ngo ivy'ubuzima bwiwe imbere yuko tutaramumenya jewe nawe ari cyamamare bwari bwifashe gute. Uyu mukobwa akivuka yahawe amazina ya Ishimwe Marie Kentia. Yavutse mu mwaka wa 2006, avukira mu ntara ya Gitega. Amaze gukura akagira imyaka yo kuja ku ishure nk'abandi bana bose. Hari nyuma y'imyaka 5 bamujanye ku ishure ry'intango rya Sainte Thérèse riri ku Mushasha, aha ni mu ntara ya Gitega nyene. Aha niho yize amashure yiwe y'intango, ayiga kugera mu mwaka w'9. Niho yaciye akora ikibazo cyo kuja mu mashure yisumbuye aricyo bita concours nationale. Aha hari mu mwaka wa 2019. Iki gihe amahirwe yasa nahamusekeye, amashure yiwe ya segondere yabandanirije ku ishure rya Komibu riri mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura. Agiga ko guhera mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2022. Mu bijanye n'ivyo yize, uyu mukobwa avuga yuko yize mu bijanye n'indimi. Mu bijanye na famiye yiwe yabadijwe, avuga yuko ibijanye na famiye yiwe ari ibintu bigoye cyane kubera ko yakuze mu buzima butoroshe cyane. Avuga ko abavyeyi biwe bahebanye imbere yuko uyu mukobwa avuka, ngo kubera yuko ise wiwe akimenya ko nyina wiwe atwaye inda ngo ntiyigeze avyemera kuko ngo batari bavyumvikanye. Avuga yuko igihe se wiwe yabata ubuzima butari bworoshe, ari nayo mpamvu inyuma y'ivuka yiwe bace bagenda kuba kwa nyina abyara nyina wiwe. Bahabaye ikiringo c'imyaka 7, ari naho nyina wiwe yahuye n'uwundi mugabo, hanyuma bagenda kwibanira, nawe asigera kwa nakuru abyara nyina wiwe. Ico gihe ngo niho musaza wa nyina wiwe yabwiye nakuru ko yomwirukana canke kamujana kwa se wiwe amuvyara. Ico gihe musaza wa nyina wiwe ngo yabwira nakuru ko hamwe Ishimwe Marie Kentia canke Queen Keke yoguma muri urwo rugo ngo azotorana mu vy'iwabo, kandi ngo ntiyabishaka. Ico gihe Queen Keke avuga yuko bagiye kuraba se wiwe bamubuze, ngo kubera ko kuva cagihe nyina batwara inda yiwe nta gihe na kimwe se wiwe yigeze asubira kubonekana.
vyabaye ngombwa ko bamutwara iyo nyina wiwe yari yararongowe, ariko naho nyene wasanze ari ibibazo kubera ko umugabo wa nyina ntiyigeze amukunda na gato. Ngo Queen Keke babanye imyaka yose igera kuri 4, ariko ngo iyo myaka 4 yari y'umusaraba cyane kubera ko ngo yararara hanze kenshi, akimwa ibyo kurya, agatukwa, eka akanakubitwa bidasanzwe. Ngo ivyo rero vyatumye yishyiramo ingufu zidasanzwe zo guhiga se wiwe ngo kugeza amubonye. Ariko ngo ni nyuma yuko yamubonye yasanze se wiwe yararangoye uwundi mugore, ico gihe ngo umugore wiwe ntiyamwishimiye na gato. Ico gihe rero ngo ntiyigeze abana nabo umwanya muremure, ngo yaciye yirukanwa avayo. Queen Keke avuga yuko uwo munsi yirukanwa hari mwijoro, kandi rero ngo uwo munsi ntiyari afise yahungaja, ariko kandi ngo vyabaye ngombwa ko agenda kuba arayerera mwibarabara. Muri iryo joro yahuye n'umusamariya mwema, hanyuma amwiganira ivyiwe. Ico gihe ngo aramutora agenda kumwitungira muhiriwe. Amaze kumutora ngo yamurihiye amafaranga y'ishure yose yari asigaye, aramutunga nk'umwana wiwe. Uwo mumama avuga yuko yitwa Mama Esther kuko ntiyigeze avuga izina ryiwe nyaryo. Avuga ko ico gihe yabandanije amashure yiwe amwe nakubwiye, hanyuma abahiza inyuma y'imyaka 3 aba ku mama. Ni naho mu mwaka wa 2023 yashitse mu gihugu ca Kenya, hanyuma ahura na wa muntu nawe nyene ashimira cyane nakubwiye, amuronderera akazi, ari nako ibintu byatanguye. Hanyuma ahura na Smile Prince. Ngayo nguko rero inkuru y'ubuzima bushaririye bwa Ishimwe Marie Kentia ari we Queen Keke, icyamamare kidasanzwe, umukobwa wa mbere afise abamukurikirana benshi gusumba abandi bantu bose mu gihugu cy'u Burundi. Jewe nari Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe, kora subscribe.